dika abantu babivuze bavuze yuko bagiye kubibasaba abo babisabye nuko baca babivuga canka abo nyene ahubwo niho usanga barabikoze bikabagirira akamaro kuko ababikoze ntavyo baza kuvugira ngaha canke ngo bitware ku muntu INA LIGERA yacabafasha rero yaririmbye mu ndirimbo ya Diwane ninde haje muri korabo yambaye ubusa yari yambaye ubusa hariho n'uwundi nigeze kubwira aze kumfasha gukira ariko nta nubwo naye ndamukeneye cane acambwira amfadika acambwira ngo uwo muntu ucumbwira ko arusha izina bajya ba LYSE yarambabaje bajya baragisha none ndi umustar nanje ndamaze gukora warabona ko ari nyene ari brand nyene niko yavutse none yatanguye gute none ntiyahereyeho je nahere Entreta n'umugabo n'umugore oya n'umugabo Sami twayaze no witwa INA LIGERA arambwa ati abana bariko barinjira muri filme bari mu bibazo ngo baba yabakinishamwo baheza kubasaba amafaranga ngo bakabasaba n'ibindi bintu hari n'abamwitwaye ko baravuga ati tanti tuvugire turarushe ubwo wewe ntibagusavye reka ivyo bintu rero shadi biragizibije reka ndakubwire none jewe abo boba barabisabye bose ivyo bintu ngire ndabavuge umuntu wari we wese ngire ndamuvuge azi yuko yansabye ivyo bintu reka ndana uwuzi wese ko yabisabye ivyo bintu ngire ndamuvugire ngaha indoto zawe ufise uno munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kama hagufi Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi uwo bugoyi estoma hemorrhoide amara imitsi amagufa diabete hasima amasineziti gitigo amahaha amafigo hypertension umugongo hepatite parasite infection z'ubwoko bwose ibivyimba prostate inguvu nke mu mabanga yabubatse kubura vitamine hamwe n'izindi ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena hagufi Burundi nkira mu kanyisase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera hagufi Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Yeah man, ladies and gentlemen, nizera ko mumeze neza twa turashima kabisa uhora biba bimeze neza tukagaruka day by day twenyegeza entertainment hasi hejuru ukamenya ngo no mungu ndi kuri Leonce the Sunday Samuel Dr. Vlog aka Diko I'm alongside with my brother yitwa Venice Pro ubona yuko ari we tuko turabana mwabino biganiro ndabaramutsa aho muri hose ndababwira ngo big up to yourself Imana iguhumugisha wowe ubana natwe ugasubscribing ugasharing none ugasigana comment kugira tubane gatanu kuri gatanu nimba twitavye umuhamagaro ukamenya ngo twara witavye nakiriye uno murundi kazi yitwa LYSE ndayizeye ndayishimiye ndayisenga LYSE ushatse ahandi hantu za kumutora zaka bitubwira ushobora kwandika LYSE official ukamutora reka shebindi ndabireke witondora ni LYSE official ajya kumboka LYSE official na page yanje ya Facebook nikyo nyene nuko witwa umuntu kwakiriye ninde umuntu mwakiriye ni LYSE official wongeza kajwi tukumve neza umuntu mwakiriye hano kuri micro ni LYSE official ndi umukinyi w'amareresi ukunze kuvuga ndi mushasha ariko ntabwo ndi mushasha cyane kuva ndakwijije umwaka ati urakwije umwaka waratangiye gukina sha ariko LYSE je ntabeshe ko naguheruka naguheruka uri umufana kabisa naguheruka kera uri umufana mwana bino bintu wahavuye byinjiramwe ryari koko bino bintu natanguye kwiyumvira kubyinjiramwo mu kwa mbere niho narose uburenganzira bwo kuronka kugira ngo nkaho ntoborera ninjira ariko natanguye gukina mu kwa kabiri ko mu mwaka wese 2025 winjiriye he ninjiriye muri LYSE Sije gutekereje cyane dukoze hari imbe
ninde yakubwiye ko waza kuri dikwendera ko kivugisha ijwi ritoyi nano yego simaka ngusemerera ariko yagisha abantu nk'ubishaka uvuga ati turateramye. Okay, turateramye. Ayo masoni ntituyazi mu abarundi kaze barafise indero mugabo ujyana n'amasoni baba bafise gusa je nsanganywe menshi amasoni. Nimba batarana yo gukura bazoya gukurasha waje. Nimba batarana yo gukura bazoya gukura. Ko muntera ubwoba none bande bazoyankora. Abajejwe kuyakura abandi. Bandanyumbaza ngo ni bande. Ni bande. Ababikora bakora ibiki? Ivyo basanzwe bakora. Ivyo ni biki? Ivyo nyene. Bivuge. Abasanzwe babatizanya mu mazi menshi bakubwira ati ndaguhezagiye genda ubeho. Okay. Ndabarindire baje bambatize. Uriteguye? Urambaye ikanzu yera Yorodani yoyo ko ndayiranje amaso. Narabatijwe nta rindi nzongera kubatiza. Batizwe kabiri none nimba bagutonyangirije ko intonyi abandi bakabatiza muri menshi. Nakuriye muri bavuga gukurira. Yego. Nabatijwe muri makeya niyo nzokuriramwo. Nta wundi mubatizo ukeneye. Nk'ubu wokizwa nyabona woja muri Yorodani bakakudibika wese. Asha. Ati nzosazira muri irya ntonyi bambatirije ibindi ntumba. Ine uriko ko turavuga uburyo winjiriye he? Ninjiriye kwa Remi. Ego. Ariko naragenda jona hanze. Aho handi ni ereka mashaka kubwireko. Ahandi ninjiriye. Havuga ni bada Tyson. Muri kwitwa Jibu nararose ikiraka ndagenda ndakora. Sorry kore. Jibu. Jibu Films. Ego. Nabo barazikora. Ego. Oya nuwagiyitiriye uko nyene itsina. Muga akora nka company. Promataments. Kuri diko entertainment turabana beza. Umva nakubajije ndanamusubiramwo ntaco. Okay. Narigeze kuronka ikiraka turagenda turahurirayo n'abagasore. Nabajya ba mwana kukuriyo n'abagasore. Mbege yaririmbye mu ndirimbo ya Diwane ninde hajya. Muri korabwe. Yari yambaye ubusa. Brenda. Brenda yari yambaye ubusa. Musikaye mukaze kweri. Yarimye muri Diwane yambaye ubusa. Niko nabibonye ntavyo wabonye none. Jero indirimbo mwe nizo sindanaziraba kabisa. Ndayikubwira uko ngene yita. Azoje kwira. Yivuge narindi na Diwane ko guhemba kugira uvuge indirimbo. Yivuge nta kibazo. Oya ni amenze. Kandi nyene ngo ari yambaye ubusa. Oya yari yambaye ubusa. Niko abakinyi ba filime bamwe musigaye mukaza nawe mu misi barakubwira kikuri yo training turaba uburyo. Oya je ntivyoshoboka. Nanje narumiwe aho. Warumiwe. Muri piscine nyene araduga ari areze kabisa. Niumva ko wayibonye. Kandi nabonye. Ntivyari kugusika. Scenario ndiko ndimagine erega jewe ndashobora kwiyumvira ati rero no muntu yarameze uko. Indirimbo z'abasare nyinshi zihara uzubona bavuye nko muri piscine ukabona umuntu arazamutsemo mu mazi menshi. Gusa bije Brenda yakoze nta murundi numwe yari bwabikora. Oya. Nta mbwira none. Hari numwe yari bwabane mu mazi yambaye isuve gusa. Yambaye isuve yonye. Acara bereka inyuma hose. Venise ariko arambaza ngo mumbwire uko rondera mu ndimbo za Diwane shasha. Antuka ntazibiri zirayikurikira nkimwe canke ni oya kwanza niyo nshasha ya. Niyo shasha. Ndimbo nshasha ira update ya D1. Uraza kubona umukobwa munini yaduze ava muri piscine. Arumva kuri kuramwiza ingesombi abirare. Ingesombi ahabwo D1 arabe yibwirize turamuvugiye ibintu. Ariko ndafise amakuru yuko nyuma yo kuboneka muri rya ndirimbo Brenda yahamagawe na management ya Wasafi. Bamubwira ngo hari project kinini gishobora gusohoka. Akizemo kandi nafise amakuru ko shooting yaheze muri Tanzania ariko kandi ubu tuvugana Brenda ari Nairobi biciye mu ndirimbo abanyavuga ati mu Burundi hari umukobwa agire kuranka kunonaza ubu filime yahevye filime yazehevye agira azaribera umuba bita aba video vixen azaraboneka mu ndirimbo z'abastar niho numva ko ari mu vyunguka nawe uracambura sha training agera ku birenge ngo murindire sha ni kanzu zigera hasi kura tuje mu ndirimbo uje muri piscine oya
muri filime gusa mu ndirimbo siniba muri menshi sivyo wawe kandi nigeze imico y'abarundi aya twigarukira muri filime ntuze kujajinga hariya ubwo naho nyene tugiye kuza turajayo babibone neza no mujya bimeze LYSE tuvugana byavuye mu gufana navuze ko rero guheruka winjira no muri filime urumva ramaze no kuboneka mu zitarinya mbe nta projet ya sapasi wabigeze ukina mu kweli mukamuna ndimo mukamuna urimo umva yuko wamaze no kubonekana mu ma projet no kwa X-ray narakinye mwanya munini ariko ngo ntiwigeze uhaga ngo uhaga uko kuntu wabonekanyemo ati je nanje ndaje nikorere yiwanje ano makuru aracari bihuha cange na yanyayo kuri hano ucugenda uyatubwiye aya makuru ntakiri bihuha kuko na kava ndibaza warayibonye kava yasoze aya haheze nka 4 jours isohotse abo niyo kava ntagire ubuntu bwo kwihutira kubona kabisa kava ya filime ndaza kuyiguha uyu yimpe ndayibone ni kava ya filime yiwawe cange ni kava ya filime yiwanje wow yiwawe ku gatwe kawe yiwanje ku gatwe kanje narayiteguye imeze neza ni filime yitwa oya nimba none kava isohose ntaba ariko na titre ya filime girako yitwa ibara ry'urupfu shamukobwa urakaze niko warabonye urupfu ko rusa kugira ubugiye kutubwira ati je nasanze urupfu ari rouge bordeaux ati burya rero urupfu rusa n'umuhondo niwe yinjiramwe uzobibona isigoro yavyo byose ibara ry'urupfu rero urupfu rusa gute diko ndagusavye yuko uzoraba iyo filme hama diko ndagusavye yuko uzoraba iyo filme uzokwiga uzobona vyinshi kandi ni filme imeze neza irimwo abantu babimenyereye ngira warabibonye LYSE uguma umbwira nkuko menga jewe oya uguma umbwira nkuko menga ayo makuru ndayazi filme yitwa ibara ry'urupfu hambavu yawe nyirayo abandi bayirimo ni bande harimo abantu benshi nk'abari principal ni Ray arimwo Mr. Khan arimwo yego wow urazi ko twakoranye tumaze gukorana henshi kandi mwari mumaze gukora muri filime mwahuriye muri sisa wa San Sisi muhurira no mukamuna waraburiye yego muhurira mukamuna tuguma tujana uravyumva muguma mujana none uramuza nanje yego none uramuzanye ni wawe byagusabye igiciro kingana gute kugira kana aze kubera ko kane burya ngo ari mu bakinyi basigaye bazimba ari mu bakinyi basigaye bazimba yego tugeze ngaho n'umubrada wanje ndibaza ni kuzimba nako novuga yuko ari n'ibanga ry'iwanje yaramfashije hari benshi ndabizi bamuciye intege baramubwira ati wariko akinira ahantu ngo bizotuma azima iki hariho n'uwundi nigeze kubwira aze kumfasha gukina ariko nta nubwo nawe ndamukeneye cane acambwira amfadika acambwira ngo nobasubije izina ryanje hasi ngo noba nishe Blend uwo muntu ucumbwira ntomvugiye ngaha ucumbwira ko arusha izina bajya ba LYSE ba Stakani nuko utamumbwiye oya ntaho ndakubwira bikenewe oya yo mumbwira nto namenya ati uno muntu vraiment nibyo nazi nasumbya ba Mr. Khan ntajya basumbye yego kandi iki kiganiro ariko arakiraba araneza no kukiraba banu wa mbere tumutaje ngombwa aranayiposting yego turamutahije rero hari hose hari gihe cyane bigirishijwe n'urwanko canke ikibi ahubwo nyine ari ukabona yuko yabayishe Blend yiwe kandi LYSE bimwubahira arafise impamvu ndabimwubahire arafise impamvu bimurekere sinzopfa ndanamurekuriye nzopfa umurekuriye Yesu yarambabaje none aze gukina muri filime yo mu upcoming yice yarambabaje bajye baragisha none navyonsi hari gihe bemeye kugica bayica kubera jewe ku mpamvu yiwanje
none Lize umve umfasha kano kantu uno munsi wewe tuhava tukwita umustar muri sinema yo muri canke mu upcoming uko muza kubibona nyene mwebwe iryo ubona mbereye oya wewe wiyizi amajana maza niko bibiri ivuga wewe wisobanukiwe wiha ikibanza kingana gute muri sinema y'u Burundi ndi umustar nanje ndamaze gukora she's a star ndakubaza bintu zotubwira ati ama superstar arabona ko ari nyene ari brand nyene niko yavutse none yatanguye gute none yahereyeho je nahere niko nibaza yavutse reka tugeranye nk'ikintu nk'ubu wewe uravutse wavutse ungana ukonye ureha oya twarabanje kuhavura turakina dede saho turiga primaire abasimvuze zantuze iri shure ribanziriza ntuze ni banera ko nera naramurondeye yari ruguru ko yoza gukina filime yanje ariko yaranyishuye neza arambwira aho ushobora kundindira kugufasha n'isawa jewe niwandindira uwo munsi uyunye nzoca nza dukore nta na kimwe carambwira ati burarondera abanaba nubwo utoba urarose jewe ubu muri aka kanya tuzokorana hanyuma mbe ujya muntu yakwankiye Antreta n'umugabo n'umugore oya n'umugabo canke mwayaze nabi kubera ko last time twayaze no witwa INA LIGERA arambwira ati abana bariko barinjira muri filme bari mu bibazo ngo baba yabakinishamwo baheza kubasaba amafaranga ngo bakabasaba n'ibindi bintu hari n'abamwitwaye ko baravuga ati tanti tuvugire turarushe ubwo wewe ntibagusavye numvise ngo asigaye babyita system bikunanira kwinjira muri system aravuga ati mva mu maso reka ivyo bintu rero Shadi kandi abakobwa muri ko murinjira muri filime ivyo bintu ngo muhura navyo mbega wewe ivyo bigeragezo reka ndakubwire none jewe abo boba barabisabye bose ivyo bintu ngire ndabavuga kweresha come on nakubali kino kintu ereka nimba bebe bihari kuko kino kintu cabaye ikibazo cabaye ibibazo si kuvuga ngo tubashengeze ariko nimba binahari kugira twemere tubino bintu birahari koko ni bande umuntu wari wowe wese ngire ndamuvuge azi yuko yansabye ivyo bintu mbe yagusabye ibiki kugira abantu bumve neza ibyo ari byo ngo basaba amafaranga bakongera bakabasaba ibindi bintu nyene bakabasaba ko mugirana ko babonana basi none uvuye n'izigo mwabonanye oya bane tubonana duhurira ngaha bivuge neza bakabasaba ko mugirana basanga iwe ngo ko muja kubaraba iwabo hama mwaje kubaraba reka ndakubwira baribo ni benshi babigusaba reka uwuzi wese ko yabisabye ivyo bintu ngenda muvugire ngaha komeze ngira ubwoba ko mana yanjye komeze ngira ubwoba nawe urimwo oya pasi ngira ubwoba je kuri nimba ndimwo aleze kabisa ariko diko kandi uzoba deje abantu dukorana nta muntu numwe ndafuta ikintu bijya vango gukata ngo nuko yamvuze canke yamvuze na ubikate ni nakuvuga ntubikate twagiye sawa wa mbere urabona ujya ariko diko nuko nyine uri kurumviriza nyine warazi ko ngenda bavuge uwumvise wako mwanyumve wa mukobwa je nari natekereje ate sindi mbana nyenda guciramwo bano bantu tubamenye ntimugire ubwoba urabagiriye akabanga umviriza ndakubwira uri umwana mwiza uranse kubavuga cyane urababikiye ibanga basi ni bangahe bagusabye ari bangahe reka none nkubwira dika abantu babivuze bavuze yuko bagiye kubibasaba abo babisabye nuko baca babivuga canka abo nyene ahubwo niwo usanga barabikoze bikabagirira akamaro kuko ababikoze ntavyo baza kuvugira ngaha canke ngo bitware ku muntu INA LIGERA yatabafasha none bigaruka gute bakaza kwitura INA LIGERA nkuko menga yo bavugira
ariko ina yese avuga akantu nakunze ati abo bana nabo nyene mu bitondere tiharabaza muri filime bumva yuko menga nta bundi butunzi bashoye atarubwo kinone gashaho abana b'abahungu udahuye n'uwo mpwemu yera yahundaguye agashika ku musaraba sivyo we uramwitura kugeza igihe umusanze muri keta aho yibera ngo uragenda amaramasa niko rigera yambwiye none mugarize we urifasha uvuye muhira urasokoje neza nkuko wasokoje uteye mwako kajipo kawe canka agapantaro sinzi kugenda wambaye uradodo mbere ushitse no mu cumba aranugaye ubona kuko sinzi ko muyaga huguruye n'ababanyi bose babona sharize niyakubwira ati nyabuna uraza kwigobatura abantu kwe hanyuma uwo mwana w'umuhungu jemba numva mbere tutona murenganya kuko we wavuye muhira kuri telefone muravugana uragenda hareze niki harega no mu message mwatangiye kuvugana ibintu bisa nibi rero rigera yasa no uvuga ngo jembere bano bantu ndagwa nkagaruka abo bagabo canka abasore sindabakondana haga abo bana b'abakobwa bishora ku icumu bajayo bahigiye kuvuma ngino reka ndakubwire ngaho kuvuma none nimwovuma mugacobora mutarinze ariko sidrewo abona abandi ariko nawe uri ariko hari n'abitaba wese babikira ibanga sha uri umwana mwiza bagusororera nawe uri muri bashasha bariko baraza reka ndakubwire di urumva uri umukobwa uravuye muhira nk'uko ubivuze uriteguye uragiye uzi ko usanga y'umuhungu ari bana uzi uwo muhungu ari nokomare ko umuvana ngaho onye uko nyene mbaza nkubatse sinumva ko nohamuvana akomeye ko nabo bahungu nyene namwe mwisubireko ivyo bintu muguma musaba abo bana b'abandi ariko ntavyo nzi ko ari byo ari naho bababeshera muriko muribeza ko ivyo bintu muriko murakora bizobagirira umugisha kugeza ubu sinemera ko abahungu bahari kuko nta numwe araza ngo tumuhe mikro avuga ati naka burya nari ndyohewe ugira ubavuge naca mvuga ati kuri inzu umuvuga azikosora canke ba bantu barahari none ko atawuraza ngo abavuge tubiracafatwa nk'urusaku abahungu muri filime y'Uburundi je ntabeshe ntabonzi kuko yaba bahari mu bamwara bavuze cyangwa data kuko simaka ngo tuze kubamaramariza hano tugaca kuri abo batantine dusigaye dufise abatantine bahanura hano turafise basenge kuko ati senge nukuri jewe na karorero kanje nukuri nahara mbabare na karorero kanje ati senge ikiganiro uze kukira senge remi yarangoye we nk'umuntu adukuriye uramuhanura reke ko ndaza kujya musonga ansaba ibyo ansaba ati deko uri umushinga ntawe urahanura bigakunda Venisi amaze iminsi angora basi mve kuri reme nivugire na Venisi wanje uno munsi tunicaranye tuko turakora kino kiganiro sivyo yarangoye cyane uramwongorere mubwire ati sha Venisi mfasha mu gutarinze kunsaba ivyo nsaba none gashaka mutaratwitura mwitura abatantine n'abaonkere bari mwa bino bintu canke muje mu mamikoro muvuga ati ikivyimbye kimeneke ndamushengeje ntazasubira nimba tutokorana mugana yo mwabakobwa mwe ngoma ngaruka nimba wumva yuko utotanga amafaranga cyangwa ngo witura umuntu mu nzira nzima mukorane ukumva yuko utegereza gusheta ivyo usheta nakubwiye bose si badiko arakubwira ati reka hashe hanyuma dukora urumva ibyo bintu ntitwobirandira ko cyane kuko bishobora kuba bihari yego ariko niho uri umukobwa yikunda niho jaku muri ibyo bintu kuko hari igihe ibihe bihinduka ayo mafaranga uyafise yatanga ariko naho nurabe hariho akantu nabonye INA na jewe ndakurikirana sitati ziwe ushobora ngo gutanga ayo mahera warabibonye agakukinisha ngo sene imwe ariko ntituzi ko ari ibyo ariko ibintu by'amahero urazi ko bihari abantu mu kugira bakwinjiza muri film mutanga ariko si kabi akamahera si kabi sinzi kushaka ko ndinda kwa gusigurira nambara kazi ni kabi akamafaranga banza wumve reka nkubwire igituma ari kabi reka nkubwire ntaco warakabonye kajya kantu INA yaravuze ati ashobora kugukinisha niko bamubwiye na wene sene imwe watanze 500,000 ntagukinishije ntagumye abandanya gukinisha umva bice bikumaririki cyangwa atanga ya mahera akagukinisha iryo rimwe agaca yatwara bikumaririki ayo n'amafaranga numva ko ari ubusuma mugani nimba mu kazi kiwe kondisi hari yo kuvuga ngo kugenda gukinisha uri haya amafaranga bikaba biri officiel ivyo bintu sigiturire sino kujya imitsi umuntu ubanza ukumve
kuko yarubatse izina ryiwe yubaka brand afise uburyo nivyo afise uburyo wewe akarodona ibintu vyiwe kugira bikunde nimba hari uwo bikwemereye ku buntu ntumve ko bose bategereza gukwemerera ku buntu uri kurumva ko kantu ahubwo ikibi nuko mwovugana ari nka kontra mukandikirane n'ibintu waheza kumuriha amafaranga ntagukorere bimwe yakwemerera mugabo mwabantu nimwakomeza murindire ko zino filime zizokomeza gukorwa ku buntu ukumva yuko wewe ibintu byo byubatse ku miliyoni 50 wewe urajuririze ngo nuko twenga neza kamoge reka tuhasimbaho nanje nuhava ndahasigura ibintu byinshi ntunabimpore ngo ntwenga neza oya nimbona twenga neza si defa bandanya witwengere wa mukobwa we nimba ari twenga nabi waramutse utwenga ubu twenga neza kandi ngo hari abo batwenga ngo izuba rikaka twenga shajyake mbona ryatse muri abo so kwa ko tuvuga kuri abo ibuye riserutse ngo ntiba ricishe isuka nimba bahari bihanure twubaka igisata mu buryo bw'akazi nkunda no kubabwira abona shaka ntidushingire ku rukundo habwo duhagarare ku rukundo nako ku bumwe bushingiye ku gukorana iyo bayita partnership mu Congereza relationship ntaho yo tugeza genda gufasha ngo nuko ndi musaza wawe LYSE hari gihe no hava ngera ahantu nkanabesha abantu cyane nkahengama cyane nkirengagiza umuntu yarafise impano isumba ni iwawe kubera ko ataco dufana nkamureka kandi ari we industry yarikene rero we don't need any kind of relationship ahubwo dukeneye partnership ubumwe buhagaze kugukorana cyane filime yawe uzoyisohora ryari abazoyibonekana mwusa n'uwabavuze hanyuma abantu bitega iki mu maraso mashasha aje nirihe tafari uze gushira kuri meshi yaramaze gusigwa ko kugira tuvuge ati sinema y'u Burundi irungutse kweri ikintu kija muri filime yanje abona avuze ko barimo nanje hariho ayandi maraso mashasha nashoboye kuba noshira muri iyo filime kandi bamwe bazogumamwo barabisavye turahana amasezerano barambwira ati ndababwira ati nimuzoca mwica filime yiwanje yego mwene filime icizoza guhindura nibaza ko ari ikintu kinini cyane yego kuko nayikoze nayiyumviriye ko nayikoze nanje muri jewe numva yuko ari ibintu yankozeko cyane ibintu yagukozeko ariko ivyo ireka ntiwihenze story yiwanje iyo yintu nyene iyo filime erega iyo yintu wayisubirije filime ariko ko wari ukangutse ngo urihenze none ntwenze uca wibaza ngo urihenze mbodi muwe ntwendejwe nico kirundi canje caciye kingaruka ni nk'abanya abantu bavuga ngo iyo boro ngo twayikoze ngo tugize ni kirundi ca Gen Z iyi generation nshasha mufise zandi maslenge yiwanje ego ari tujambo nyene tuza turavuga twe turashaje ariko jewe ni Burundi tuvuga urumva ko iryo jambo atari ry'amafyeri iyintu oya yite filime ureke kuyisubiriza ngo filime reka twari turakata nyamara iracagutwena narongeyemwo abandi bakobwa okay nase ko babahungu nyene baja kubasavya bandi mwabakobwa tubacekinze tuzobatora binjirira ndababwira ati ingo okay bikunze namwe bikunze wanje namwe bwe bizoba bikunze kandi bizokunda filime yanje nayikoze ndabivuge canke ndabihora bivuge n'ukuri nimba ataco vyokonona filime yanje nayiko umunsi wa mbere nayikoze narahuye n'ibigeragezo ndumva ko bingoye nyene vy'amahera vy'abakinyi bakunanije tari muri ibyo yego by'ubundi buzima nyene bw'iwanje ndayikora numva yuko birangiye ndakora ndashutinga umunsi wa mbere niho nahuye n'ibyago umunsi wa kabiri ndakora nyine ko twari twamaze gupanga ko tumara gukora ndananiwe kweri
bya bintu birankwirikira ntavyo ndagira kuvuga yuko nzobivuga birankwirikira ndamara nk'amezi abiri ako dimwe ni challenge kabisa challenge yego ndamara n'amezi abiri nteko ndakora bajya bakinye abantu je twakoranye n'abantu b'umutima bose banyipfuriza yuko bobona ko biriko biratera imbere rero yarambaza bimeze gute kutari kurabikura mu nzira nanje sindi bimubwire yafashe iki kandi nyene arambwira mukobwa bigende gute nyarutse filme tuyirekure ntirare James numva menga wari wakehaniwe ku buryo hahindutse ibintu byinshi nyene ntavyo ndiko ndumva ndimo iracari ntahe uzovuga ikindi gihe okay ndiko narimviriye ko noyitanga filme yanje kutoyitanga ngire ndayitanga nawe tuje kubwira ku shooting bananambwira ibisi vyawe hari n'umugenzi wanje wundi nahanoje acambwira ngo yiheremi sinavyiyumvisemwo naciye mvuga ati aha nyene mbona izi ntege nke nyene aha nyene niho ntegerezwa gukorera ariko ubunye vyaragenze neza ubu ndashima ngire ndayirekure nta kintu gisigaye pe kugira ndayirekure n'amashutingi yandi azokurikira izoca ku rubuga rwitwa gute LYSE official bisigura yuko kino kiganiro giheze harashobora nko mu ndwi imwe barashobora kuba bayibonye yasoze uno munsi turiva umunsi rendi zoba yasohotse hageze urumva hageze yego nza ndayirekura uwo munsi muzoryoherwa namwe ico musabwe kugira partage nyinshi bagushigikire bagande kuri LYSE official basubscribinge kugira kabisa bikorwa babiraba ari benshi nibaza ko kuri YouTube yamaze kubaho yitwa LYSE official ego yarabayeho irahari nibaza yuko ibindi byinshi bazobandanya bakabimenya ni season izosoka ama episode izoza guhera twongeye kuyaga mugende murabe uno mwana mutubwire murabona kwiye gushigikirwa cange yisubirireyo abo mufana nk'abandi bose niko bimeze nibabona utabishoboye bagukure kwa maboko kuko uno mwaka nta guhata turakorana n'abashoboye sivyo natangwe ndi umufana wa BM ubu ntukibafana wenda bafana ndanabubaha reka none ubu nawe usigaye uri umusitari muri bo oya baracari bakuru banje harimo n'abavyeyi by the way n'abavyeyi vraiment kabisa mushigikire no taranto shasha mushigikire ibikorwa byacu mushigikire cinema mushigikire entertainment muri rusange tubandanye twubaka igihugu cacu biciye no mwakino gisata turabakunda cyane everywhere you are hasta la vista Entertainment.